hanyuma ivyo bindi bizoza uko bazoba bariko baratunganiriza abandi nk'ubu abantu hariho aboca bibaza ngo basoja ngo vene na polisi ngo kumenga ngo hariho ngo akarusha barose n'amategeko yarahasanzwe. Abasirikare b'u Burundi ngo barakomerewe kino gihe, ivyo bakabivuga mu gihe hari abo usanga baheraniwe nk'imyaka 3 bigaca bituma bagira ingorane mu miryango yabo, bakibaza yayo mahera mari imyaka 3 abari bikabasiga. Eka mbere nk'abagiye mu misiyo bobo ngo n'udufungurwa bari bategekanirijwe baratubima. Si ivyo gusa baridoga bavuga yuko n'umukuru w'igihugu yari yabemereye ko bazodugirizwa imishahara canke imishahara yabo izonganishwa ku rugero rw'abandi bakozi ba leta, ariko ngo baravyiteze amaso ahera mu nzira. Reka rero bavyivugire neza niho mu bitahura gusumba. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse muhari mu bivanye naho muherereye, ngo hanyuma hari amakuru twashaka mudukorere, amakuru ajanye n'imyidogo abasirikare dufise y'ibintu yagashiye udufaranga twakoreye muri Amisome na Atimisi. Igisirikare kiduheranye tugerageje kubaza tutamenya ivyo ari vyo, ata nsiguro baduha itomoye. Tubajije batubwira ngo yuko amahera ngo abonetse baca bayatanga ngo batayabika. Mugiyo nyinshi twebwe bitadushimisha kuko tugerageje kubaza abo twakoranye, baba Baganda, baba Bakenya, baba Bajibuti, twakoranye aho muri Amisome, bo batubara yuko ata mahera babaheranye kiretse amahera yo muri umwaka wa 2024 nayo nyene ko bamaze kuyabaha gushika mu kwezi kwa gatanu, ariko twebwe tugasanga baduheranye amahera yo guhera mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2024, ugasanga baracaduheranye ntibarayaduha. Inkuru rero twashaka ko mutuvugira nuko twashaka yuko baduhemba amezi 2 baduheranye arangiza umwaka wa 2022, bakaduhemba n'amahera baduheranye mu mwaka wa 2023. Aha twobibutsa ko umwaka wa 2022 baduhembye amahera bakageza mu kw'icumi, no kuvuga ubu baduheranye amezi ukw'icumi no kw'icumi mu mwaka wa 2022. Baciye basimbira mu mwaka wa 2023 baca baduhemba amahera yo guhera mu kwa mbere kugeza mu k'umunani, hanyuma ayandi ntibayaduha. Ni ukuvuga ubu mu mwaka wa 2022 baduheranye amezi 2 ukw'icumi no kw'icumi, mu mwaka wa 2023 naho baduheranye amezi 4. Aho rero uyu mwaka wa 2024 yoyo ntitwiriwe turayavuga, rero twovuga yuko akiri hafi, kandi ayo mahera tukubajije bagenzi bacu bakatubwira yuko yatanzwe. Rero twagomba iyi nkuru muyituvugire kugira ngo leta canke abatwara igisirikare bikubita agashi bareke kuza baraduha amahera nabi nk'uko bavyivugira ngo bazoyaduha nabi ngo ntagire ico atumarira, ngo kubera ngo iyo tuyarose ngo duca duheba akazi, ngo duca duheba gukora igisirikare, ngo bayaduhereye rimwe ngo bazoduha nabi rero ngo tuyamare tuyarya ngo ntagire umugambi tuyakoresha. Hanyuma ikindi twashaka ko mutuvugira nikijanye n'imyidogo ihari y'imishahara. Twavuga yuko ku bijanye n'imishahara twagomba mutukorera inkuru yuko igihe umukuru w'igihugu yavuga yuko turi abakozi nk'abandi, turi abakozi ba leta nk'abandi. Mu gisoda niho twaragaragaje ndabakoresha barabiharura neza
basanga byotwara amahera menshi cyane, bacavuga bati reka tubanze gusa twubahirize aya mategeko mashasha nyine ari mu gisoda, aba ari byo twubahiriza, hanyuma ivyo bindi bizoza uko bazoba bariko baratunganiriza abandi. Aka kantu mukumve neza, ati bazotunganirizwa nk'uko abandi bafonksiyoneri bazoba bariko baratunganirizwa. Aka rero ni kabo basirikare baguma bishuza, niko baguma bibutsa umukuru w'igihugu. Nk'ubu abantu hariho abo bibaza ngo abasoda ngo be na polisi ngo kumenga ngo hariho ngo akarusha barose, n'amategeko yarahasanzwe nivyo bace barwa muge bindi barabihejeje ku buryo race ndabwira ni mugende mufashe nabo mu butunga. Okay, munumva yuko umukuru w'igihugu yivugiye ati n'amategeko yarahasanzwe, byumvikana ko yashizwe mu ngiro atari bwigera ashigwa mu ngiro. Ayo mafaranga yabo yahora asohoka, mugabo iyo yahora atumukira nanje ntimuhambaze. Ivyo bindi bizoza uko bazoba bariko baratunganiriza abandi. Nk'ubu aka kantu rero mukumve neza, niko kariko karatuma abasirikare bidoga. Ati abasirikare bazotunganirizwa nk'uko abandi bakozi ba leta bazoba bariko baratunganirizwa. Ubu rero abasirikare bavuga bati none nibiki ko abandi bakozi ba leta baheruka kurabirwa, twebwe natwe twaciye twibagirwa kandi umukuru w'igihugu yari yabivuze. Ku rundi ruhande rero ugerageje kuvyumviriza neza, urumva ko umukuru w'ibiro vya gisirikare avuga igihushane n'ivyo umukuru w'igihugu yavuze. We wavuga ati amahera najya nyene mwarayaronse. Mu bisanzwe we asa n'ubakura ku nzira. Rero iteka mu gihugu katwongera umushahara ndabona ku buryo bushimishije, kandi bituma igipolisi bagira iteka. Yishimikije rero bimwe bimwe nuvuga ngaha, bimwe biri mu masitati bijanye n'amaprime indemnity batwabishizwe mu masitati, bacabyongera ko bacafatanya na politiki salariale y'igihugu. Rero ngiye ku maprime n'amahindamiliti singene nabyita uburusho, ikirinjyana uburusho. Twaronse uburusho kajanye indemnité de suggestion, ndabibabwiye ni ya kuntu sirikare cubaha cisumeta ata revolte turekuriwe imyiyerekano, turekuriwe kugaba kugira amasendika. Ico rero dusabe duhera akarusho kamwe na Nintendo Bruce, bazi yuko tuba mu ishamba, rero duhera akarusho hama baratanga akarusho bagendesha indege prime de vol aérien, hanyuma baratanga akarusho no kubigisha abaformateur aho ni kuba ofise no kubisongere ka formateur, hamwe rero na prime de fonction. Kuba sirikare baronse de suggestion, de Bruce, de charge, baduhorana charge na fonction, bahorana byaragiye. Hanyuma rero hari ibindi ndavuze ntibijanye na politiki salariale mu gihugu, maze yuko kare kumbure umenga twebwe ntitwize abasirikare, mugabo bivanye n'ukuntu baharura uturusho canke ivyo tuma bibafatira ku buryo bongera umushahara,
wasanga mu bisodo umenga nitwemererako ariko ubu tarayifatiyeko ibyo bafatiyeko rero biragoye gusigura buke buke kuko n'ibintu bihanitse babyize iminsi myinshi twashyizeho umugwi warongowe mbere na jewe ngaha mu gisozi duca bisunga ibyo abafomisiyoneri bandi bariko barakorerako bigize umushahara. Okay, muri make wewe murumva yuko yabasiguriye ko vyarangiye. Twasaba ko rero nk'uko yari yavyemeye ko turi abakozi ba leta ko iyo bariko baraduza abandi bakozi bakuraho ivyo vy'ubusumbasumbane bw'imishahara ko na twebwe mu gisirikare no mu gipolisi botwibuka nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abahoze batwara Uburundi aribo Domitiyano Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganye. Yavuze yuko amahera agomba kuduha atarayo atwongeye ku mishahara, ko ari amahera agomba kudukomoreza bahora badutwara kuva kera. Aya mahera rero turabishima cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yaradukomoreje, ariko ku kijanye no gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara ico kintu nticigeze gikorwa. Aha twibutsa yuko mu mwaka uheze baradugije abakozi ba leta, n'uwu mwaka barasubiye kugira nyine ibyo vy'ubusumbasumbane bw'imishahara barabaduza abakozi ba leta, ariko mu gisirikare no mu gipolisi ntibigeze batwibuka. Twasaba rero nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu nk'uko yabivuze ko yoraba yuko ibyo aba yavuze ko biriko biraja mu ngiro, kuko abarongoye igisirikare bobo na cane cane Chef d'Etat Major wewe bavuga yuko ngo imishahara ngo baduhaye ngo irakwiye, ngo ibyo byose ngo ubwo burusho bwose ngo twari kuronka ngo byose ngo murajya amahera ngo baduhaye ngo badukomoreje ngo birimwo, mugabo bikaba bitandukanye n'ibyo nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yavuze. Sinzi yuko araba bashaka kumukorera nabi mu barabo barongoye igisirikare, muga twasaba yuko bokwikubita agashi ntibaduhende, twe ntituri abana. Ubu igisirikare kirimwo abantu baciye ubwenge, bavuga ngo baduhereye hamwe, Chef d'Etat Major avuga ngo yaduhereye hamwe, ngo uburusho bwose ngo barabuduhaye. Ibyo ntibisa. Iyo bariko baraduza abakozi dusaba ko natwe batuduza nk'uko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yabivuze n'igihe yariko arugurura umwaka w'ishure muri kaminuza y'igisirikare. Ico gihe niba muvyibuka murazi ko yabivuze. Ikindi twashaka ko mutuvugira ni ikijanye n'ibifungurwa, navyo nyene tubona ko harimo ibintu vy'amanyanga. Baravuze yuko hariho amahera, umukuru w'igihugu yaravuze yuko mu gisirikare bategerezwa gufungura neza, hanyuma baraca baraha amasoko abantu bose bashobora gutanga ibintu by'ibifungurwa mu gisirikare kugira dufungure neza. Ariko ubu tubiravye uko vyategerezwa kugenda siko biriko biragenda. Uko vyategerezwa kugenda bavuga yuko umusirikare ategerezwa kunywa icayi n'umukate mu gitondo, agafungura ubugari, agafungura inyama, akaronka icayi c'amata, akaronka n'ibindi nyene by'ibifungurwa, ivyamwa. Ariko ubu ibyo byose nta na kimwe turabona. Aha twibutsa yuko nk'ikintu bita amata, ikintu bita ikafe, icayi c'ikawa, aha mw'idivizo ya 4 no mw'idivizo ya 3 ntivyigera biboneka. Hari ahantu bagenda bakayora amayane amwe ya nyuma yo muri hoteli, akaba arivyo batekera bakatuzanira. Mugabo mw'idivizo ya mbere hariho hamwe baronka iyo kawa, bakaronka n'amayane meza aza atekeye mu busashi, ajya original,
mugabo ahandi muri izo division baca bagenda bakazana ibiyane bijya bitabaho akaba ibyo bazana ifu y'ibigori bakazana ifu y'ibigori isanzwe kandi bategeza kuzana ifu bita kawunga aho hose tukibaza tukabona yuko haba hariko habamwe amanyanga y'amahera bari karanyuruzwa bagaca bagenda ivyo bintu vy'ivyamwa ntibigera babiduha amasalade bavuga ko bazoduha ntibigera bayaduha kuko n'umutwara igisirikare ariwe chef de la force ariko aragirisha inama muri Centrafrique hari mu mwaka wa 2023 yavuze yuko mu bifungurwa byo mu Burundi tuzorya nko muri mission muri Centrafrique yavuga yuko hazoba harimo ivyamwa hazoba harimo amata ikicayi c'amata tuzokinywa mu Burundi mugabo ntavyo twigeze tubona kandi amatwa dusumira amahera arasohoka ayoba arafise ahandi akamanganira tutaramenya niyo nkuru twashaka muze kuyituvugira kugira ngo ivyo batwemereye byose ko baduha umukuru w'igihugu yatwemereye ko bategeza kubiduha hanyuma ku kijanye ni ubuhoho vyunyutse kuko sinzi ko ari abasoma baba barabaye benshi ntavyo turamenya kare bahora batuzanira amakoto tukaronka inyama uko vyanditswe kuko umusirikare yandikiwe amagarama 200 ku munsi twahora tuzironka ubu rero amezi ariko ari 3 izo nyama bataziduha niyo baziduhaye bakazana nk'inyama ngo niz'imisi 5 ukwezi gwaca kurinda guhera ubu rero haraheze n'amezi 2 izo nyama zidatanzwe tugaca twibaza ati none ko amahera aba yarasohotse yo kugura ivyo bintu byose ashaja hehe izo nyama rero tugasaba yuko boziduha uko bahora baziduha uko zanditswe tukazironka ku munsi uko zanditswe amagarama yanditswe amagarama 200 ku muntu nibo bazanye baduhaye iz'imisi 5 tukamenya yuko ari iz'imisi 5 mugabo ntihace hacamwo amezi 2-3 zitagarutse ivyo cane tubibona ngaha mu division ya 4 mbere no mu division ya 3 abo sirikare dukorana barabitubara yuko ariko bikorwa ntawuzi yuko ari abatwara amabrigade n'amadivision abo bita abajekate canke abakomanda b'abatayo nabo nyene baba babifisemo uruhara twasaba rero yuko navyo nyene inkuru muri tuvugira tukabironka uko twategezwa kubironka ndetse n'ico cayi c'ikawa ndetse n'amata tukabironka kuko biranditse yuko dutegerezwa kubironka mugabo ntitwigiye tubibona n'ivyo vyamwa tukabironka ikindi nibijanye n'imiduga ya gisirikare isigaye umengo niyo abikorera utwabo umenga si imiduga y'akazi imiduga ya gisirikare irigira gukora ivy'abashefu batwara aha twavuga nk'abakomanda b'amakambi abakomanda b'amabrigade aho usanga imiduga yabo yikorera ibintu vyabo bagaca bavuga abari ku matera atandukanye ugaca usanga ibintu biriko bibashikira bitevye ivyo bategeza kuronka ugasanga ntibiriko biraronka ibindi bikaza bikadushikira vyarapfuye kandi imiduga yategeza kubizana ibihari bagaca bavuga ngo babuze igitoro kandi igitoro baba bakimaze bariko bakora bafata imiduga bayikoresha ibintu vyabo rero twashaka yuko ibintu vy'ibifungurwa boza barabituzanira ku gihe abo nk'abo bari ku matera bikadushikira hakiri kare apana kutuzanira ibintu vyapfuye ngo babuze ngo ingene babizana ngo habuze ngo bitoro n'ibindi kandi iyo bariko iyo miduga itabiparitse aho mu makambi ibiriko irakora ivyabo ico gitoro baba bakimaze bariko bagikoresha ibintu vyabo nko kwidandariza ibintu vy'amayoga kudandaza ibindi bintu guseha ibintu vyabo no kuhigwa bariyererera bitemberera twasaba rero yuko ibiye n'umukuru w'ibiro vya gisirikare yobihagurukira canke niba atabishoboye naho agatanga imihoho ashobora gutanga imihoho kuko ntashobora kuvuga yuko abasirikare boguma bariko baridoga umwanya wose hanyuma akavuga yuko ata kibazo dufise kuko ubu hageze igihe niyo uriko urabaza ikibazo
bavuga ngo nta kibazo ngo dufise ngo imishahara ngo baraduhaye ngo irakwiye ngo nta kibazo dufise na kimwe mugabo ivyo kaba ari bihushane imyidogo mu basirikare irahari kandi myinshi haba kubijanye n'ibifungurwa haba kubijanye n'ibyo by'ubusumbasumbane bw'imishahara haba ku mahera abasirikare baba barakoreye mu misozi zitandukanye haba muri Atimisi canke Amisome canke na Centrafrique imyidogo ibihari kandi abategerezwa kubitorera umuti ni chef de la force kuko nibo babizi nta kuntu nta nsiguro n'imwe yotanga ngo avuge yuko umusirikare yokora agataha umwaka wose yari hanze hagaca hahera imyaka 3 hanyuma ataraheza guhembwa hanyuma ntibamusigurire impamvu icoba carabaye kugira ahere iyo myaka 3 yarakoreye amahera atarayaronka iyo nkuru rero niyo twashaka nayo nyene muyituvugire kugira ngo iyo myidogo ihere umuntu akore atekanya akazi akora agononokewe kandi umusirikare iyo bamufashe neza akaza aragakora neza atangorane mugabo iyo bariko baramufata nabi bya bintu usanga n'abagira ishavu ugasanga nahaciye kubera ishavu n'akazi ntariko aragakora neza usanga ariko aca ishavu ku bantu ku banyagihugu wasaba rero yuko ivyo bintu ubwo bunenge bwose bobukosora hanyuma ivyuko batugirira ifitina bakatugirira inzigo cane cane aba ofisiye basigaye bagirira inzigo abasirikare ndetse n'ibisongerezi ngo bagakoze kose ngo umukuru w'igihugu ngo yarabahaye amahera ngo nta kibazo mufise ukamenya amahera yaduhaye nayo yaduhaye twenyene bobo ntayo barose biboneka yuko abari shabu bagize kuko bo batashaka yuko bayaduha ntibavyifuza ko bayaduha twashaka rero yuko iyo nzigo boyihagarika abo ofisi bakamenya yuko dukorana akazi kandi bahari kubera twebwe kuko sinibaza yuko hageze kuja ku rugamba boja kumutara ku mwasi ngo nuko ari aba ofisi atabasirikare bari kumwe bahari rero kubera twebwe nico gituma twategerezwa kuzuzanya bakamenya yuko tutahari nabo nyene nabo batobaho kandi atari bo bakora akazi kenshi gusumba abandi usibye gusa yuko baba bagiriwe amahirwe bagatorwa muri urwo rwego kuko hariho abasirikare baciye ubwenge nuko babasumbya n'amashure babasumbya n'ivyiyumviro kandi bakica bitwaza ngo nabo officier bakareka rero kuza baraduta kwishabu cane cane basuzuguza n'umukuru w'igihugu bavuga yuko ngo wa mukuru w'igihugu wanyu ngo bayabaha yamahera aha twotanga nk'akarorero nk'iyo tuvuze ati bari bakwiye gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara ku bakozi ati natwe bari kutuduza kuko babwiriye abandi aho baca bivugira ngo wa mukuru w'igihugu wanyu ngo yabaha yamahera ngo azobaha ngo arabibona ngo azobaha ngo ayandi urumva ivyo rero twege bica bitubabaza cane nk'uko umengo ayo mahera yaduhaye bobo ntibari bayakeneye canke bobo ntayo barose inkuru niyo murakoze tubaye turashima ku nkuru muza kudukorera twizere ko kano kamo k'abasirikare gashikiye abo biraba mu gisirikare narabwiye nti iyo ufise abakozi bakaguma bidoga umwanya wari wo wose na wewe ntibiguha amahoro na wewe nta mugisha biguha ibintu vyo guheranira abantu amahera yarasohotse hagahera imyaka 3 ayo mahera ntibayabone bisigura yuko haba harimwo ibintu vy'igipfungu haba harimwo amanyanga ibi bintu rero mu gisirikare c'u Burundi bo bikosora kuko bishobora kubashikana ahantu habi sinibaza neza yuko mu bindi bisirikare ibi bintu vyoba bikogwa nta kindi twahaba turenza ngaho kuko ivyinshi mwavyiyumviye ntimwibagire kugira subscribe kwishure ry'abarundi bose no kugira j'aime no gufyonda kuri kakazogera ibisigaye navyo reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze
tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.